abanyeshuri bariko biga biology barakeneye cyane kubona ibyo bariko bariga na cyane cyane nka bijya by'amaserire vegetal n'ibindi narumva shaka kubona ivyinyegeje twe tutabona mugabo batwigisha tukabifata uko ndavuga ati reka ngerageze iyo narayikoze irakora haracyariho n'ibiganiro nagiye ngira hari mu myaka iheze biracyariko kuri YouTube mu nyuma ndaja muri kaminuza kuri Université d'Irak ngira igisata ca génie logiciel mvuye muri électricité industrielle muri serike sinashoboye kugirirwa amahirwe yo kwiga muri ETS narayirondeye ndayisaba kuva mu 8 biranga mu nyuma ngeze mu wa kabiri muri kaminuza muri ico gisata narumvise ko hari abarundi bagiye muri leta zunze ubumwe za Amerika bagiye kugira competition mu bya robotique mugabo ngo baciye banyika jewe nk'ivyumva ntangura kwiyumvira ku byukuri mbega bari basanzwe banabikora ngaha ndavuga ati uko biri kose bateranye byakozwe ngomba nkore iyikozwe ivuye ku busa ndayikorere jewe hanyuma ndabacarenjinga ndatangura ndakora mu nyuma amashuri tugeze aho tumera nk'abaheraheza muri ajya ama examen ya nyuma ndagenda ndegera umudwayene wa faculté ndamubwira ibyo ndiko ndakora ahubwo acambwira ati yigire sujet ya fin d'étude candayikorerako nahejeje 2018 cyantera ndonka akazi muri Kabu ariko nkabona ingene mvyuka saa 12 z'agatondo nkatonda nkasubira gutaha 18h bikaca binsaba yuko nza kubyuka saa 5 nkakora gushika saa 10 ndiko ndiyigisha kuko kubyukuri natanguye kuyikorera ko ntazi ikintu na kimwe ntazi ngene hobby yubakwa aho yohera naho yohereza kuko cyari igisata gishasha mu nyuma nkoza amezi 2 ndavuga ati ibi bintu byondusha ndahagarika akazi ngoma mbanze nkore kwanza ibyanje banze ndavyige ndabimenye hanyuma ntangure kubikuza cyane natangura ndakora 2022 nageze gusoma igitabo hobo ya mbere ikora hobo yikoresha iri autonome nakoresheje washaka nakoze system isimira microprocesseur y'imashini iri programmable ikoresheje logique yiwanje nkayihereza logiciel iri abazi programmation iri totalement en hexadecimal impapuro zine ndayishiramwo irakora na presence ikora ya detecta mamine antipersonnel kandi yarakora mu nyuma ndabona ati uko biri kose iki gisata nikizonshikana kure kuko kugira detection y'amamine mu gihugu kirimo amahoro hoho bizofasha iki cyandavuga ati reka ahubwo ndabe ngire réorientation ndabe nkore mu gisata c'uburimyi kuko bizofata ku bantu benshi kuko uri kuraraba uno munsi abantu bariko bariga gose kuba bariko bariga gose abagenda kurima mu mirima batera bagabanuka ku munsi uno munsi genda umurimyi naho nkora ibya robotique ndakunda cyane uburimyi ndabona challenge duhura nazo ufashe nk'umurima w'ihegitari ukavuga uti je ngomba ndimi biharagi umuntu ategerezwa gukoresha abakozi niburi 150 kandi bikafata igihe kirekire cyane bariko barabikora kandi muzi yuko periode ujya sezo ujya mwanya wo kurimamwo ni muto buri limite umuntu abakeneye kurima n'ingoga agaheza kugira ngo bironke umwanya w'imvura ndavuga ati iki gisata uko biri kose ejo kizoba gikenewe washaka cyane gose ndavuga ati ntegerezwa kukigumako 2022 Innovation Week ya kabiri birabaye ndapostira ndabaselectionner ndaronka agashimwe
ca ndavuga ati uno munsi ka karobo kari kuvere n'impapuro kuko kari nantunze na carton nta couvercle y'icuma yariko cyari carton totalement indani hari amasircuit électronique ndavuga ati reka ndabe yuko no kazamura gatonya ca ndafata nariko ndakorera kuri projet ya UNICEF projet yagira utu machine dufasha abana mu kubaririmbira kubacira imigani no kubavugira ibitito mugabo avec commande vocale iyo projet turayikorera ko na equipe nari ndongoye irahera amahera avuyemo cafatanya na yandi ya Innovation Week cantumako imashini hanze n'utundi dukompoza nkeneye kugira ngo nzamure ka karobo gakisununure ndatuma ko imprimante 3D irashika imfasha gukora amantu z'amapièce ari en plastique ndayikoreye ndatuma ko haba ama oscilloscope n'ayandi makarte microcontroller zirashika hanyuma muri ico gihe nakora robo ishobora gufasha mu byo kuvomera canke gupompa imiti benshi ngaha ndazi yuko atari rya mbere bambonye hanyuma ariko n'ubundi ntiyari bwabe robo novuga ati yoja mu murima kari gato cyane gose ntiyari gushobora kuja mu murima hanyuma ngo ina avance ndavuga ati none no bigenza gute haba abandi ba jeune ababo muri hogi ndanabashimire baciye bagira bati twe turifuza kudevelopa robotique mugabo turanifuza nuko tuzokoresha n'ivya intelligence artificielle ingo dukorane wewe kumaze kubigiramwe uburambe ntitwosubira guhera kuri zero ingo dukorere hamwe tuzoze turungurana ubumenyi dushire hamwe bike dufise mugabo tuduzanye cyandagenda uno munsi nkorera muri ville uno munsi aho ngeze ni hehe mu mwaka uheze nyene icubahiro yaranteye iteka ndaronka agashimwe le premier z'ukwa gatanu nk'umwe mu bariko barateza imbere ico gisata c'uburimyi ariko hariho abibaza bati mbega none kumenga umaze imyaka myinshi cyane twumva ngo hobo uriko urazikora zirihe ntawe urazigurisha nanjye nkaca ngira nti oya ndacazikuza uyu munsi ngeze hehe sasa ngeze kuri robo ishobora kuba ipima hagati y'ibiro 70 na 80 iri c'est presque aka modoka gato irashobora kuba commande na telefone ikoresheje wifi narayigiriye na application ishobora gukorana irandungikira amakuru yayo y'ingene iri kirakora irashobora gukomunika na satellite sans internet ni réseau cellulaire haroka amakordone GPS yayo ubu ico ndiko ndagira ngomba kuintegramo intelligence artificielle kuburyo izofasha kubagara gupompa no kuvomera kandi yikoresha ikaca iturungikira ayo masanamu igenda irafata kuburyo ishobora kuvuga iti ahantu igiterwa kiratanguye kugwara ikaraba iti mbega nta tugitwe dukoko twuba turi mu mababi hanyuma ikayarungika apana yuko umuntu arima mugabo arindiriye yuko imvura izogwa cyangwa itazogwa ahubwo arimaze yuko azimbura ku by'ukuri jewe nico ndiko ndakorera ko muri kano kanya izobikora ibyo bikorwa ndanifuza yuko nka le premier juillet izozira na defira umaze gukora ni robo izofise ukuboko kuburyo ishobora kugira ama analyse ushobora kurungika amadone ivyiri kiraraba ikabiri totalement intelligent rero uno munsi aho niho tugeze niho ndiko ndagerageza gukora kugira ngo ndabe yuko ejo no ndazi yuko abarundi hariho abarundi bafise amafaranga ndifuza yuko habaho abarundi bavuga bati turakwizeye turizeye n'umugambi wawe turashizemo umutahe tugire uruganda ikindi kintu nogira meme comme ni recommandation ndifuza yuko hobaho ini commission ya recherche et développement mugabo recherche fondamentale
ni recherche utavuga uti ndakora uno munsi ejo nzoba natanze amafaranga mbame nzoba nayagaruye mugabo ni recherche iri novuga ati ni recherche de base imwe uza kuvuga uti ndiko ngerageza gukora amakapiteri gukora ibintu bishasha niho byodufasha kuraba yuko urwaruka ruriko rurakora ivyo bariko barakora iyo komisiyo izobijejwe iki kugira monitoring y'urwaruka ruriko rurakora kugenda bakabaklasa par domaine ya recherche et développement domaine ya abageze kubishyira mu ngiro n'abariko barabikorera muri recherche fondamentale hakaba rero n'abandi bavyapurika bakagabura ivyo bisata ntamwe bikunze kikaba kiri en parallèle na paege byo bari vyiza hariho abandi nabo usanga ari abajene batagirirwa ibako yo kugira amanota menshi ngo baronke amabourse ndifuza yuko hobaho igisata ca bourse temporaire kiri parallèle n'ibi bya bourse nka hamwe bavuga bati abajene bangahe bariko barakora reka tubarungike mu bihugu biteye imbere bagende bagira une visite d'étude bakagenda bakaraba sur le sol du gouvernement bakaraba aho abandi bageze ibyo bakora ibyo bakoresha hama bakabigarukana ku vyapurika ico kintu cofasha cyane urwaruka hanyuma hagaca habaho un financement à risque iri parallèle na paege kuko nk'uno munsi sinshobora kuvuga ati reka nsimbe nkore ngende muri paege nsabe ideni nzoriha mu myaka 3 alors que même les recherches ndazibandanya kuko uno munsi ibyo nkora ntegerezwa kubidevelopa kuko nta wundi arabikora ntegerezwa kubikora ari jewe ndabihereyeko ndiko ntanga inzira ejo nije bazorabirako nkagira manuel de développement y'ico gisata rero biragoye ingene noce ndagishira kuri marché kitaraba na fonctionnaire hariho le capital risque byodufasha cyane gose ariko hariho iyo komisiyo coba ikintu kiri présentable localement même à l'international aho byofasha ndisure abajene benshi cyane bari muri recherche murakoze cyane murakoze